Ikibazo kidukoranije hano uno munsi kirahambaye cyane, ntawoheza ngo yice amatwi canke yigire sindabibazwa, kanatsinda twese turazi ko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro ciwe, nk'uko mwavyumvise, hari indwara y'akaranda gakomoka ku nkende yateye ku isi, na cane cane mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariho benshi bavuga ko yoba yaje izananye. Kw'igenekerezo rya 10 Myandagaro umwaka w'2024, ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi ryaramenyesheje icese ko iyo ndwara ari kiza kibangamiye amagara y'abantu ku rwego mpuzamakungu. Kw'igenekerezo rya 25 Mukakaro umwaka w'2024, niho leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida yamenyesheje ko na hano mu gihugu cacu iyo ndwara y'akaranda gakomoka ku nkende yamaze kuhashika. Nk'uko tubikura mu vyegeranyo biva mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, gushika kw'igenekerezo rya 28 Myandagaro 2024, abari bamaze gusuzumwa iyo ndwara bari bamaze kugera ku 181. Ibiharuro bishobora kuba bitandukanye, mwumvise ibiharuro bikomeye cyane ibyashikirijwe na nyakubahwa umushikiranganji w'amagara y'abantu abikurikirana ku munsi. Ibiharuro bindi bashikirije by'abamaze kuyitorwa mwabyumvise sinirwa ndabigarukako. Turashimira Imana nk'uko umushikiranganji abishikirije ko gushika ubu ata muntu n'umwe arahitanwa n'iyo ndwara. Tukaba dushimira cyane abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida ko bariko barakorana ubwira n'ubukerebutsi mu bijanye no kwitaho no gukurikirana abamaze kwandura iyo ndwara y'akaranda k'inkende. Ndabasabe mumfashe mumpitse amaboko yanyu tubakengurukire cyane mu kubakomera amashyi. Banyakubahwa mwese, batumire bahiri, indwara y'akaranda gakomoka ku nkende ni indwara yandukira cyane, ibabaza kandi igasinzikaza amagara, mbere bikavamwo no kwitaba Imana birimwo mu gihe uyanduye atituye ivuriro hakiri kare. Nico gituma twosaba ko umuntu wese yerekana ibimenyetso by'iyo ndwara yonyarukira kwa muganga kugira bamufashe atarasinzikara. Abandi nabo tutarafatwa n'ico kiza n'abivuje bagakira, bakurikize impanuro abajejwe igisata c'amagara y'abantu badahengeshanya kudushikiriza kugira ngo turinde amagara yacu, imiryango yacu n'inshuti zacu, eka mbere n'abagenzi bacu. Nange karero ko iyo ndwara dushobora kuyikingira, mbere tukayituza burundu mu gihugu cacu mu gihe twoba dushize ingufu hamwe, umwe wese mu vyajejwe, tugakora ibikenewe mu bijanye no kuyikingira. Kuri uno munsi uri hejuru twakoraniye hano nk'indongozi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu kugira ngo tumenye uko ibintu byifashe ku bijanye n'ico kiza.
maze twikangure twongereze inguvu ntituhave dusinzira kandi iyo ndwara yoyo ibandanya irandagata mu gihugu cacu. Aha tukaba two kwibukanya ko iyo umuntu arwaye atakaza byinshi mu bijanye n'amagara n'ubutunzi, eka mbere n'igihugu kirahahombera. Nk'uko twamaze kubivuga, hariho naho iyo ndwara yica. Nkaba ndabateye akamo, muze rero banyakubahwa ndongozi mwese tugire urunani, tuje ku kivi, tuzitire tutaronegwa. Banyakubahwa mwese batumire bahire umwe mwese mu cubahiro ciwe. Umwitwarariko wa leta mvyeyi, leta nkozi, nuko umwenegihugu wese yogira amagara meza, ariyo mushinge w'iterambere rirama. Mbere nayambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060, ishingiye ko abarundi bose bo mutahe w'iterambere ry'igihugu bagira amagara meza. Hano mu gihugu cacu kurwanya indwara z'ibiza biraraje ishinga leta y'u Burundi. Biragaragara aho mu kurwanya ikiza ca coronavirus twaciyemwo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yahagurutse agatanguza isekeza ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Iryo sekeza ryatumye abarundi bose babandanya imirimo yabo ya misi yose, kandi n'abanyamahanga baraza kutwigirako. Ko Sebarundi yamaze kutwereka akarorero mu kurwanya ikiza ca coronavirus, tukabona ko byose byashobotse kubera abarongoye abandi mu bisata bitandukanye bitabiriye akamo kandi n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu, bagahimiriza abo barongoye mu gukurikiza impanuro yari yabahaye. Nagomba ndabasabe n'ubu dukore gutyo nk'uko twabikoze kuri iyo coronavirus mu kurwanya ako karanda kava ku nkende. Dufashe rero kano kanya kugira ngo dushimire indongozi mwese muri ngaha nk'uko twabikoze mu kurwanya ikiza ca coronavirus. Dushiremo inguvu mu guhimiriza abenegihugu bose kugira inyifato ibereye mu kwikingira indwara y'ikiza c'akaranda gakomoka ku nkende, nk'uko muza kubishikirizwa n'abahinga muri ico gisata. Nico gituma dusubiriye kandi gutera akamo abarundi bose n'ababa ngaha mu gihugu cacu bose ngo duhagurukire rimwe twese turwanya ako karanda mu kwama twitwararika gukurikiza impanuro duhabwa n'abajejwe kubungabunga amagara y'abantu. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Imbere yo kurangiza, twashaka gushimira ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, hamwe n'abandi bose bariko baritanga mu guhangana n'aka karanda gakomoka ku nkende, ku mwitwarariko n'ubwira bariko barabikorana. Tugasaba abari hano gukurikirana neza ikiganiro kiza gushikirizwa n'abahinga bariko bakurikirana iyo ndwara ku munsi, ariko kandi ibyo baza kudushikiriza bitubera icigwa gituma umwe wese mu gisata ajejwe aza gushiramwo ingufu zisumbirije izo yari afise kugira turwanye by'ukuri iki kiza. Iki kiza nk'uko
muza kubibona baza kubidushikiriza. Iki kiza duhagurukiye rimwe twese tugashyiramo ingufu nk'izo twasize muri coronavirus. Iki kiza nta ni iragamo cyo tugirana kubera yuko iki kiza kiroroshe kurwanya cyane, kiroroshe cyane mu gihe twese tubishyiramo ingufu. Nibyo kiriko kirarandagata mugabo ikiza coroshe kurwanya cyane mu gihe impanuro duhabwa twozikurikiza, umwe wese mu ahajejwe agakaburira bene igihugu bose kwama bikingira iki kiza, kuko turabizi ko turi ngaha twese. Nibaza kubaza kubitwereka iki kiza naho cateye aho dusanzwe dukorera nta bantu benshi turabona abantu b'iki kiza, nico gituma cari coroshe kurwanya. Ariko corona twarabona twese naho dukorera ujya yagiye yavuyemo yagiye muri karantene. Iki kiza rero nico gituma twese dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira tukirwanye, dukingire abadusize muri ibi bibanza twicayemo. Nitubone kimwe ntituriko turashikirwa twibaze ngo kiraba abadusize muri ibi bibanza, tumenye yuko abo badusize muri ibi bibanza badafise amagara meza, natwe nta magara meza tuzoba dufise. Nico gituma badusize imbere ngo tubabonere, dutegerezwa kubabonera kugira by'ukuri ya magara meza yabo abandanye ahagarariwe.